umutekano wabo ni ikibazo gihambaye cyane. Ubu rero ahubwo hasigaye yuko haboneka uwo muryango w'uwo muntu witwarira ukitwara mu masentare. Nizere ko mumeze neza abanywanyi bacu aho muri hirya no hino hatandukanye. Murazi ko cyo tuba turiko turabashikiriza ari amakuru aba ariko aravugwa hirya no hino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ku batarafyonda subscribe ngira kano nakaryo keza ko kugira mu fyonde ko igihe cose turonse amakuru muraje mu ba mbere bo kumenya ibiba biriko biravugwa hirya no hino mu gihugu cacu c'u Burundi. Ibihe vyiza rero ku banywanyi bacu muri ngaha mu gihugu, abari hanze yacu, abari mu makungu ya kure, mwese ndabaramukije cane. N'amakuru yihuta, amakuru ari buze kugaruka mu bisata bitandukanye vy'ubuzima bw'abanyagihugu. Ni inkuru tubashikiriza ziba ziriko ziravugwa mu birabana na politike, ibirabana n'amagara y'abantu, ibirabana n'inkuru zirabana n'umutekano ndetse n'izindi nkuru zose ziba ziriko ziravugwa hirya no hino tugenda turazibashikiriza. Nizere ko muriko muririnda ndetse mukikingira ikiza ca COVID-19 kiriko kiravugwa cane hirya no hino ngaha mu gihugu cacu Burundi. Nizera ko aho muri hirya no hino mwese mumeze neza. Reka rero dutangure nano makuru yacu, ariko imbere yuko ngira ibindi nkubwira mbanze ngushitse ko ino nkuru yihuta cane idushikiye nayo irabana n'ivy'amagara y'abantu. Hari amakuru atwereka neza yuko abajejwe amagara y'abantu mu ntara ya Makamba hari ivyo batangaje. Mu ntara ya Makamba abajejwe amagara y'abantu baramenyesha yuko hari abantu bashika kuri 79 bamaze gutogwa uwo mugera. Intara ya Makamba nkwibutse yuko ihana urubibe n'igihugu ca Tanzania, ikaba iri mu bumanuko bw'u Burundi. Amakuru rero ahava akamenyesha yuko gushika uyu munsi abantu 79 aribo batoweho uwo mugera wa COVID-19. Ivyo bikaba vyemezwa n'abari muri yo ntara ndetse abajejwe amagara y'abantu, aho muri komine zitatu z'iyo ntara, no kuvuga Mabanda, Nyanzarake ndetse na Vugizo, arizo ntara zivugwamwo abo bantu batowe uwo mugera. Mu batowe uwo mugera kandi hakaba harimwo n'abanyeshure n'abigisha, nk'uko amakuru ava muri iyo ntara dushikiye ubu nyene avyerekana. Ndakwibutsa ko kandi abo bantu bose ubu ngubu bariko barakurikiranwa n'abaganga mu bitaro vya komine za Mabanda, Nyanzarake ndetse n'Amakamba nyene. Amakuru rero atwereka neza yuko haheze indwi irenga y'indwara ya COVID-19 itanguye kuvugwa muri iyo ntara. Kuva ico gihe rero hakaba haraciye hatangura isekeza ryo gupima abo bakoranye ko nabo bose batowe uwo mugera, ndetse n'abatoweho uwo mugera imbere y'abo ngabo. Hari ahandi havugwa ino ngwara. Gushika ubu ngubu iyo ndwara iterwa n'umugera wa corona ikaba yahora ivugwa cane mu gisagara ca Bujumbura. Abantu nibura bashika ku140 bakaba baratowe umugera mu bipimo vyakozwe hagati y'itariki ya 4 n'itariki ya 10 ukwezi kwa mbere. Ariko muri ino misi iravugwa no mu gihugu hagati, nk'uko amakuru twama tubashikiriza vyerekana. Gushika kuri uno wa 4 mu ntara ya Ngozi iri mu buraruko bw'u Burundi hakaba havugwa abantu 22 batowe iyo ndwara, hakurikijwe rero ibiharuro bitangwa n'abajejwe amagara y'abantu n'intwaro, nk'uko amakuru avyerekana. Amakuru avuga ko kandi abo ngabo ari abari mu centre de santé ndetse no mu bitaro. Hari n'abafatira imiti muhira, nk'uko bivugwa n'umwe mu baba mu gisagara ca Ngozi. N'umukuru w'intara ya Mwaro
amaja hagati y'u Burundi kuwa kane akaba yaravuze ko hari umuntu yatowe umugera wa COVID-19 muri iyo ntara. Kwambara agapfukamunwa rero bikaba vyaragizwe itegeko. Uwo murindi ugira kabiri w'ikwiragira ry'ikiza COVID-19 ukaba waratanguye hafatwa ingingo zindi zikomakomeye mu ntumbero yo kwirinda ko ico kiza kibandanya kirandagata ijya nino mu gihugu. Aho ubutumire buri mu ndoro nk'izi ntabwo serukira akashana babwira kubera tumboye ariko binjiza barapoza barakora amabuye n'imisenyi ntavyamwe bariko baraka. Uko niko hari hifashe ku kabare Bar Sky Star kari mu Kabondo mu gisagara ca Bujumbura ahategezwa kubera amatora y'urunani rw'abakokayi mu Burundi. Abakokayi bari bitavye ubutumire bwo gutora uwuzobarongora bakaba batigeze bemererwa gushika ahariko habera ayo matora. Ababujije kuhashika akaba ari abapolisi bari barongowe na komiseri Mohamed. Igipolisi catwirayemwo turakubitwa turamererwa nabi bivuye ko niyo ngabore w'isi agomba kwihagira igikokayi ku nguvu ngo acashiramo imbonerakure. Abakokayi benshi yarabomoye n'akamaramaza mu gihugu kirimwo amategeko ni leta yitwa ko ari leta mvyeyi bikaba biriko bigenda ukuri. Abamama bakubiswe, abadamu bakubiswe, abatama barimwo, ibimuga vyakubiswe. Akamaramaza inyifato igipolisi c'Uburundi cerekanye ni inyifato mbi cyane kabisa. Gukubita umuntu ariko aharanira uburenganzira bwiwe, gukubita umuntu atariko arakugwanya, gukubita umuntu yatumiwe mu nama ni ibintu bibabaje cyane. Abo bakokayi bakavuga ko uwahora barongoye Jean Claude Gahitira yategetswe gutanga imihoho na mu mategeko mu biro vy'iperereza ry'u Burundi muri Kigarama umwaka uheze. Abakokayi bakavuga ko abaronse uruhusha wo kuja gukoma amashi ngo niyo ngabore w'isi n'abaye mukuru unani rw'abakokayi mu Burundi batari abakokayi vy'ukuri. Twace tubona abaropozi b'imicanga, abatagifivero batagira baje canke carte bambaye civile aribo basohoka muri nyarupangu ngo turahejeje. Dusanga hari n'abashoferi badafite carte y'abakokayi. Twebwe twaje tubona binjira muri sare bacavuga amatora araheze atamukokayi n'umwe yigeze yinjira. Igipolisi kikica kiradusanzaza. Abakokayi bagasaba ko umwuga wabo utoza uravangwa n'ivya politike woba umwuga koko wigenga. Twebwe turifuza yuko igikokayi nk'uko cyane cigenga kuva kera batokivanga n'umugambo. Kawaida twebwe abakokayi mu kwinjira watanga amahera. Uwore wisi nyene niwe wene gutera akajagari. Imbone yakoze ziko ziratamba, imbone yakoze ziko zisesana kw'inzoga, imbone yakoze zanezerewe ngo ziratsinze ngo nka mbere. Twebwe rero iyo bariko birasotera n'uwore wisi ariko arakoreshwa ari abakuru mu butegetsi bagomba gushiramo imitahe. Hama twebwe abakokayi tugahinduka abakozi babo. Ariko twe kare ubutwigenga wagenda ukaronka bitanu ku mfuko wawe canke 10 ivana kuno imodoka mwamwazipakiye. Ngubu bariko bazana systeme yuko hari abanyamitahe bagomba kugura igikokayi niyo biriko bitera bija kandi bihangange mu gihugu. Mwishirahamwe ry'abatwara ibintu n'abantu mu Burundi ya Trabo umuvugizi waryo Charles Ntirampeba amenyesha ahubwo ko amatora yagenze neza ko abavuga ivyo bariko barashikuza. Abavuga yuko hoba habaye ibitakurikije amategeko jewe sinzi ico babishingira ko hariho uyu canke uwundi yoba yagombye kwinjira kumbure igituro cyo cyamaze guserukirwa nibaza ko ari abo bavuga yuko ibintu byoba bitagenze neza. Abantu bitavye inama bashika hafi 500 biyanditse umwe wese akerekana igituro akorera ko inimero yiwe ya telefone. Abo bantu boba bariko baravuga gusa ariko harimo no gushikuza. Abakokayi bo mu Burundi bavuga ko uwo bagenye kugira ngo abara baserukira vy'imfata kibanza ari witwa Evariste Manirambona icegera ciwe nawe akaba witwa Jean Duwayo yatwawe n'igipolisi. Muri ico gihe nyene bari bitavye amatora aho yajanywe gushika ubu akaba ataramenyekana. Bakaba bavuze ko batazokwigera bemera ko urunani rw'abakokayi rurongorwa na Lewis Niyongabo. Igihugu cemeye guha uburaro ubuhungiro iyo mpunzi nico conyene gishobora kuraba uwo mutekano ariko kandi kigafashanya n'iryo shami rya ONU rijejwe impunzi HCR. Abo ntibabwirizwa kumvikana mu impunzi zikagira amahoro nk'uko amategeko abivuga. Naco gituma dusaba abantu bose barabwa n'amategeko gukurikirana ico kibazo kugira ngo abarundi be kuma bicwa nk'uko umenga ntibagira ikibaraba. Twarumvise ejo bundi urwego rujejwe ico kibazo muri Union Africaine bandikira Tanzania kugira ngo bakurikirane ikibazo cy'impunzi z'abarundi na cyane cyane bareke kuzisubiza inyuma ku nguvu. Ubu rero handurukiyemwo umutekano wabo. Rero umutekano wabo ni ikibazo gihambaye cyane.
ubu rero ahubwo hasigaye yuko haboneka uwo muryango w'uwo muntu witwarira ukitwara mu masentare bakamenya abantu bishe uwo muntu abaribo kandi bamenyekanye bagahanwa hisunzwe amategeko. Murazi yuko vyerekeye umutekano hariho abatanzania nabo nyene badurumbanya izo mpunzi, hariho imbonerakure zaza zigize impunzi zikadurumbanya umutekano w'impunzi. Ivyo byose ari ibintu bibwirizwa kuja habona kugira ngo impunzi z'abarundi zongera muri Tanzania zigira amahoro.